Banyakubahwa mwese muri ngaha, mwese mu cubahiro Imana yamuhaye, bigeme mwitabiriye rino higanwa, nshuti bagenzi, tugira amahoro, mwiriwe neza, tugira amahoro no kwirata ibyiza vy'u Burundi. Ndahimbawe cyane kubana namwe kuri uno mugoroba, ndavye hirya no hino nkabona abigeme bitavye rino higanwa, sindababonamwo ubwiza gusa, ahubwo ndabonamwo ivyizero vy'ejo heza ku gihugu cacu ciza c'u Burundi. Uno musi twitabiriye bino birori kugira ngo dushigikire umukobwa w'umurundikazi, n'uw'igikundiro, n'uw'ibikorwa, kandi n'uw'akazoza keza Uburundi buzokwirata imyaka yose ko bufise umukenyezi mwiza, abigeme beza, abigeme bakaranga. Bigeme mwitavye rino higanwa, ico nifuza ko mumenya nuko indoto zanyu ari iz'igiciro. Abagiye bafata ijambo bagiye barivuga ko kenshi na cane cane ko umukobwa yemera ari mbona kazoza kandi ayigendera, nta ndoto yoba nini ku buryo itoshirwa mu ngiro. Umukenyezi ashira imbere ubumenyi, agakunda ibikorwa kandi agatinyuka, n'umugisha ku muryango kandi n'umugisha ku gihugu camwibarutse. Arashobora guhindura ubuzima bwiwe, ubw'umuryango wiwe, mbere n'ubw'igihugu. Ubuzima si coroshe, kandi na mwebwe murabizi ko uri kw'isi uhura n'ibintu vyinshi, na cane cane urahura n'ibicantege. Hari n'igihe muzokumva mwaremerewe mwifuza kubiheba. Ubuzima rero ntibworoshe kuko mpejeje kubivuga, kandi kenshi muzodebukirwa, muze mwame mwibuka ibi: muri n'inkomezi ziri muri mwebwe, muze muzigendere, ntimuzotinye rero, kuko mu bihe bigoye niho umuntu amenya ko afise inkomezi zidasanzwe, kandi niho ubutwari bubonekera. Intwari si abahungu gusa, si abagabo gusa, n'abakenyezi baraba intwari bivanye n'ingene bahagaze neza mu kwitunganiriza ibikorwa no gutunganya ibikorwa by'umuryango, na cyane cyane tutibagiye no gutunganya ibikorwa by'igihugu. Ngerageje guterera amaso hirya no hino, ndabona abakenyezi b'imboneza ngaha. Nico gituma twifuza ko namwe bigeme muzovamwo abakenyezi b'imboneza bashobora kugira ico baterereye igihugu cacu, na cyane cyane baciye mu miryango babamwo. Muze mwirinde abagenzi babi, mubashire kure, muyegereze abagenzi b'imico myiza, mugendane n'abababera inkingi, babafata ukuboko mu gihe mutsitaye canke munyereye. Bamwe bakababwira bati nta nkeka, murabishoboye, babatera intege ataraba baca ivutu. Aho hambere aho abantu benshi bari bazi ko Miss Burundi ari abakobwa ubwishime, ari abakobwa
mu bwibone ihibambewe bikwerekana ubutwari kanatsinda murashira imbere n'imigambi irashe yo kwiteza imbere. Bigeme bacu beza abo mbona imbere yanje abaciye ngaha anye mwese nababwira nti muraberewe, namwebwe bamama beza n'abapapa mwese muraberewe. Ariko rero ubwiza reka mvuge bwacu abari ngaha twese ntibube ubwiza bw'utwo twakuye mu makazanga babikamo amasoro yo kwisiga, bamwumvira abubatse amakazanga n'amaki, amakazanga nitwo bashyiramo amavuta yo kwisiga, aho bazavuga ngo bati kazanga urayizi niyo kubwira. Ariko nako ndavuga nti ubwiza bw'umukenyezi, ubwiza bw'umwigeme, ubwiza bw'uwo ari wese yaba umugabo, si ubwiza buciye ku mpuzu, mu byambarwa canke mu byo yisiga, kuko ubwiza abarundi turabusanganywe. Naco gituma uno munsi twaje kurata ubwiza buhagaze ku bumenyi, umutima, kanatsinda ubwiza bw'umubiri burahenda. Igihugu catwibarutse kugira ngo dushike kw'ihangiro ry'imbonakazoza, nuko twohayagiza ubwiza bufatanije n'ubumenyi n'ishaka ryo guteza imbere igihugu cacu. Rero muri iri joro bigeme beza, muri nk'inyenyeri zimurika mw'ijoro, jewe ngira ubuntu bwo guhagarara hano hantu nije niko ndabibona. Cicaye ngaha naguma niyumvira nti mbe none ko hirabura nza kubisoma gute? Ariko ndavye inyenyeri zinkikuje ziriko ziramurikira kandi niko ndabisoma neza. Ndifuza nanje kubatera intege ngo mubandanye, na cane cane mubandanye amashure, mwongere mugumane uwo mutima wo kugira imigambi yo kwiteza imbere, mwamane indoto, mubandanye mukora mutiziganya kugira ngo yambona kazoza y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060 muzoyishikeko mufise ico mwirata. Kanatsinda mwese muracari bato, ni mwebwe muzobishikira mukibasha. Bigeme beza, uno munsi mboneyeho no kubaha impanuro twama duha n'abandi bigeme mu mahiganwa mwenayo. Aya mahiganwa abe akaryo keza ko gufatana mu nda, ntimube bandarisigaha. Utaza kuba uwa mbere ntace yihebura ati jewe sindi mwigeme mwiza, oya, aburana babiri agatsinda umwe. Kanatsinda nta mahiganwa azoba hari manini, nuko atazoba yashikiriye kuri objectif. Ubundi mwese muri beza, muri beza. Uyu munsi rero ni umunsi w'akanyamuneza, ni umunsi wo guhimbagwa, aho umwigeme w'umurundi yamaze kwitahura na cane cane kwiyemera ikigwanisho gikomeye. Burya utiyemeye nta n'umwe yo kwemera, nta n'umwe yo gufata ngo ugende mu minsi nawe utavyiyumvamwo. Banza mwiyemere, na cane cane mu gushira hamwe inguvu kugira ngo mugire ibikorwa bizobateza imbere. Usubiye inyuma gatoya, ndashima kubona n'abandi bamisi baje bava mu bihugu bitandukanye. Nagira ndabakire mu kubakomera amashi. Abo bavuye muri Tanzania, Uganda n'abandi
bakirize amashi menshi mwagize neza kuza kudushyigikira. Iki ni ikimenyetso cy'urukundo, ikimenyetso cyerekana ko umwigeme w'umurundi agiye gushika ku ntambwe ishimishije, na cyane cyane mu kurondera ubucuti bihera ngaha nyine. Ubwo rukundo rero ntirugarukire ngaha, abo bose baciye ngaha n'abatanguye mu ihiganwa rya mbere, mwese mugire urunani, mugire ikintu muhurizako kugira muzogire koperative izozirabunganira, muzovuge muti twarabaye abamisi 2025. Ibi ni ivyamwa twakuyemo, ivyamwa vy'urukundo, ivyamwa vyo gukorera hamwe, na cyane cyane ngo nyamwigendako harimo impeshi, nyamwigendako harimo impeshi. Kandi je ndabizi iyo muri benshi murakusa ikivi gusumba umwe, babiri basumba umwe. Mboneyeho kandi gushimira abo nahaye impanuro bakazumva bageze kure mu kwiteza imbere. Hariho abakora amapafe, hariho aborora, hariho abakora amafu y'umusururu, baraje ku kazi kunyereka ivyo bagezeho. Hariho n'aborora amafi. Rero namwe ntimuje ngaho ngo mwicare ngo mwabaye amisi mweko muradefira, oya, no mu mutwe hadefire ivyiyumviro by'iterambere. Barabona ko uno mugoroba twabahebeye, kandi nivyo hariho benshi bariko baryamye baruhutse, ariko rero shira hamwe ingufu kugira ngo mwiteze imbere. Birahimbaye cyane. Bavyeyi bavukanyi namwe bagenzi babano bigeme mwishikiye hano, nagira ndabashimire ukuhaba ikimenyetso ko tubashigikiye. Muze mwamuko mubafate mu mugongo, mubaremeshe. Birashoboka ko twubaka Uburundi, igihugu ca kaka, igihugu aho umwana wese umwigeme yumva ko afise ikibanza c'iteka, yubahirizwa kandi aterera agacumu k'ubumwe mu kucubaka. Birahimbaye kandi turavyizeye ko bizoshoboka. Mboneho kandi n'akaryo ko gushimira abatunganije kino gikorwa, mubampera amashi. Ndaraba ngo niho bikomeye amashi gusa, ababitunganyije dushimire cyane n'ababafashe mu mugongo, kandi turi kumwe twese ibintu byo kuvuga tuzoshikako. Tuzobona igihugu c'Uburundi tucite paradiso ngaha kuri ino si. Byose bizotuvako, twebwe twese turi ngaha, mwese ave ngaha yihaye ihangiro yica agiye guterera, kandi Imana idushoboze tuzobishikeko. Murakoze, ndabifurije umugoroba mwiza, ndabifurije amahiganwa meza. Namwe muri ngaha imbere ndabifurije gukoresha ubuhinga n'ubumenyi mwahawe, ntimugire nkunzi. Murabe umwe wese icyo ashoboye, murabe umwe wese mwisunze amategeko mukurikiza mu gutanga amanota, kugira ngo ibintu bigende neza. Rero nongere nshimire na DJ yatumye tugorora imitsi ngaha, dushimire n'abadutambiye amagaba intatana. Mwese Imana ibahezagire, murakoze cyane.